Imbonerakure commune Cankuzo, Abonimana Sylvia. Cndd-Fdd, Zerekana Espérance. Chichahaya Donatille. Nioniskie Constance. Pizera Evelyn. Commune Kigaba, Isla Janet, Nichemefre Dorine, Bagorikunda Terence, Makambola Emi, Commune Michira, Niozima Janet, Niomuru Juliette, Niokora Pascasi, Laïchimier Etienne, Laïchimier Edmond, Umunyabanga sogokuru wacu yavuze ati umwe wese ategura uzo musubirira. Mwebwe Imbonerakure muri basamuragwa turasaba yuko mworoha tukabapanga mugabo uzo kwipanga tuzomupangura. Urapanga mugadupanga ntawipanga sibyo ntawipanga tuzobapanga neza tubigisha igihugu cyacu cyarico mumenye ngene cyabayeho mumenye igihugu mugwanira cyarico igihugu nzoba muri ndongoze cyo cyarico mugire intumbero mu buzima bwanyu mumenye umugabo muzotwara mwihe intumbero mwimbono kuko utagira yaja ntamyageze utagiye mu Cndd-Fdd uvuye ngari ngamba tumenya kwita mu Cankuzo. Ibi rero birakomeye ukuraba imbere ukamenya iyo ugeze Imbonerakure zirabakure ku myaka 40 igame gushaka imyaka myinshi kuba muri bubizi mbere ataruhuye n'igisida cyangwa gware imisi yo kubaho mugeni myinshi gusumba twebwe twese turenganye 50 abandi stili mugabo twebwe kugeza twagiye Rwanda urugamba tugahagarara neza mu masase tuzobategura namwe muhagarare neza igihugu kibandanye gifise imfura zo kirwanira zagikorera zagiteza imbere yo birari byinshi barabigishije muteza kumenya neza iyo igihugu cyavuye n'ikimvuye kure cyavuye mu menyo y'ingona Imbonerakure harageze igihugu kizingamikwa n'amacakubiri kandi atavuye mu Burundi siragiye amacakubiri siragiye byaje n'abasuku byaje n'abakoroni guhagarara neza rero ntiyagira umuntu agenda yigira ngo ni muto ngo yagoje ntibindaba birakuraba bose igatuzobapanga igaturabakeneye niyo bizotera imbere kubera mwebwe tubakundisha ibikorwa
ibintu byo gushirira ufise irasiyo none woshirira utagira irasiyo ushirira mu biki uteze utago gukora ukagendana n'ingodo ku mufuko hagize akabiga bati makamweshanga atagusega kugenda ishirira ngo mukiyeri kugira gusugenda atera ubwo abantu ngurishirira bya wapi hari umuntu cyo tagira tangukore uronka ingodo ngaha Imbonerakure murafise ingufu nazo biri umuntu avuga nta mutaha afise bagumye abanga Imbonerakure Imana tuzeye kwisi twese dupima ibiro bitatu twavuye mu nda dupima ibiro bitatu twese umutaha urangana kandi n'umwe yabaye impuzu twese twaza atamuzu twambaye dufise ibiro bitatu ufise bitanu avuga kudakomeye twazije tungana twese Imana yaduhaye umutaha ungana amagara n'umutaha Imana yaduhaye umubiri wacu dufise nukubungabunga ukawukoresha ivyunguka ntihagire umuntu asubira kuraba hasi je ndabasavye vision kera abakobwa bagira vision kurongo bacungana n'abahungu ubu ntavyo abahungu ntabariho igira vision yo kwiteza imbere n'abahungu bariho sinigene murumviriza nuko muri kumagenda ajya muhira ukoze mu muntu urenganye ngo shangwe umwana ngo n'ingora safi kweli urumva yuko nibyo byongerekanye mukavuze kugeragera indero Imbonerakure bakagutwara iragi utocuje baje abantu uzosura kurona kimwe hagarara neza ugapanga uti numira kumirage sogokuru wacu avuze ati bana banje kubaka igihugu mushoke mugavye basi bariho camumenye ko basi bariho muhagarare neza mubaka igihugu dukeneye abantu bahagarara umwanya wose bashobora gukorera igihugu tuvuze tuti harakenewe abantu igihumbi muco mukebuka naho tuvuga tuti nimugende kurima muzogende kurima twe turafata amatongo hanze ariko baduha amatongo genda aho muri hose muhagarare neza nk'umuntu iteza imbere uvuga uti jewe mwene naka iwacu kuva yatubwiye nasogokuru ko tuza kwipanga twaba abantu beza bazima hanyuma mube Imbonerakure mu b'intambwe zitekereje